kikankomeretsa kabisa ariko kubwo mfise umutima wo kubabarira nakubabarira kandi tukamana yatura abagenzi ariko nabaze ko nzovyibagira yani kirababarirwa ariko nicibagirana rero n'uyo mukunzi wanje abikoze no mubabarira ariko sinovyibagira ko yabikoze muri ubu buzima turimwo ntabwo dukwiye kurekura ntabwo dukwiye guhagarika ahubwo dukwiye gufokasinga tukabandanya ikintu namba wagitanguye gihera heze Tumupase haen yumuscurahe tumusararinarasa koche otahe ya none kanya kaboro nuzi agira kubona urakaza Sharkan arakaboro akaza ariko kadute kw'abana bafe yego nyine arakaboro kadutangorera abana bapelewa next yo so bura kuza Sengaa mejaganiza ko meza fresh sana jenda meza neza nk'ibi dasanzwe so nyene nko kumubona ngabo nishikiye mu buhindi nyene ibintu nk'izo ndikubona Mr Khan apana Khan nyene ngizazwe zababuze Khan ni bon fresh sana urakomeye ego bro yani uyu ari muri top 5 yaba actor baba very handsome mu Burundi muri top 5 Mr Khan arimwo kandi no kuko anabizi ivyo onya sinamubwiye ati ngo navuge ati ngo Cherie ni sawa kuko nadabivuze ngo ati ngo Cherie be shoe hat sweetheart nyene no nk'ivyo onya kubera ko tuba tubizi neza nyene yuko idefo y'abahungu beza nukuba indaya sana nawe nukomeze Mr Khan Kubindaya dusubira inyuma y'abahungu beza defo y'abahungu beza nuko wabinda kugira abakunzi benshi nawo wowe urimwo muri abo wait gato burya hari abahungu babi muzeyi tureke kuraka kwisafisha ari abantu naco gituma yani hariyo ibintu bitwa ngo ni opposite ikintu ciza abaho kibi ubwo umuhungu mubi umuhungu mwiza umuhungu mwiza opposite yacho no umuhungu mubi barahari vrema n'abakobwa yani n'abakobwa babi barahari n'abakobwa beza barahari reka twibaze ku bahungu babi n'abahungu beza yego nijya ruvuga ko umuhungu ari mubi nijya ruvuga ko umuhungu ari mwiza nijya ruvuga ko umuhungu ari mubi bro man genda umuhost bro genda umuhost ahubwo reka tubishingiraho nyene nijya ari umuntu avuga yuko umuhungu aba ari mubi canke ko aba ari mwiza mbo urumva umuhungu bavuga ko ari mwiza kubera ko abafise amafaranga umuhungu ahama akaba mubi mu gihe ata amafaranga afise ubundi umuhungu wese afise amahera moni yana naramubwiye ati ngo mbega ushobora n'umukunda n'umuhungu umuhungu ngo byo mungu no kurana nuko yo bafise amafaranga nibwo bwiza bw'umuhungu cyangwa ati sawa rero nti umuhungu afise amafaranga afise inyonza aha bor habagize ko basize ubwera yera sikubonye nyene araho nyene arasamye acarangira ati ngo wapi nagashusho kabagakenewe niko yaciye yongera ngo na physique bikenewe uyu yari umukobwa yabivuze aso tuvugana ukuri tureke ibintu byo guca ku ruhande sivyo uremera ko umuhungu iyo afise amafaranga umukobwa wari wese ashobora kumwemerera wari wese of course ashaka kumwemerera fi ashobora kumwemerera yego sawa kubera ko naco gituma rero nimba je shobora kuba ndi mubi hama ngaca mbwira umudemu wanje yani nkagera gutereta umukobwa ko ufise amafaranga ashobora kunyemera pe ko abakene amafaranga merera abakene ya appearance yo gukora couple nziza aziza kuri Mr Khan abantu yaba ritandukano yuko amafaranga ari ibira amafaranga adashobora kugura urazi abadashobora kubigura niyo mwemerera même si abari mubi uya kandi tugumana nawe ari umwe avuga ati ubu mudu turasohokana mwijoro ariko ku murango ni yo Khan biteshisha uri ndashobora kuza tubunane uri kumara kare usoga n'uyu munsi arabora tufisana ifira bajama lakini juste nyane ibintu nk'ibyo kandi afise umugonzi yani nawe ukabusanzwe ahari kandi rero kubiba rero kungene rero ubuhamagawe n'abantu benshi niyo ya defo rero y'abahungu beza gukundana n'abakobwa benshi neza neza ngusanzwe Khan ukundana n'abakobwa bangaye umwe tuvugana umwe wenyine umwe yitwa nde president yitwa nde umwe yitwa nde bo nibaza ko iyo ari vie privée kuba no shobora kwemera ati ndamufise arahari ariko n'umwe
rero kuba ntushobora gutaginga izina ryiwe ngaho kandi suko atabikunda nivyo kandi suko kakani yani atakwizeye wa mukobwa wowe ariko avuze yuko umusheri wowe witwa Nadine babarozi ari muri industry y'amafilme turaroga cyane muri filme bararoga cyane harimo abarozi benshi boca bakorogwa sanga aho wibereye uravyimbye amaguru utibaza ko atakwizeye akoye karahagice aka kantu ukora ko imvura kurakumva none tugire gutega mana ya sha kuyugamika gatoya basi ewa twiyugamike gatoya nyakuba uzobukoze yewe là c'est bon mana ni sawa twijiri ndani ego ewana uza du wow yene finally nico ciza rero cyo gusanga umuntu asanzwe ari bogare afise n'imana yo gukina filme akaba afise n'amafana directement maskini ya Mungu ntabwo byatugoye sobora ko anabona neza kandi umuntu asa neza kwaze y'inyumba umeze kuzamwa abakobwa bangaye muta yani impamvu ndikunda koza ibibazo by'ubujuju ni kubera ko abantu benshi barabibaza ngo abantu bakina amafilme ngo babanyindaya cyane ngumva muri filme nta mafaranga hari kico nyine bakurayo ngo nudukumi rero umaze kuzana abakobwa yani kama ni badore kadushingiye kuri 10 umaze kuzana bangahe oya ubundi iyi nzu ntabwo ari inzu yo kuzanamo abakobwa uziko n'umukobwa turi mu rukundo atemerewe kuza ngaho dufise andi mwana muhurira nunyumve nawe ari amahoteli amaki kandi amafaranga kamwe marahari yego ariko atari muri iyi office twoshobora guhurira hanze yomba twavuganye ariko ngaha hano muri office Mr. Han okay yafise kazi cy'ubujuju cy'ubujuju yego ushingiye kuba uri muri top 5 yaba handsome actors dufise mu Burundi sije reka yani na the way ora actingamo no gushira muri top 10 so ndashaka muri yo top 10 wo wikuyemo umbwira abandi 9 uzi babahungu yani uvuga ati uyu no yego uriko uravuga muri acting yego muri acting nyakuba nibaza ico ngoma ndakubwira ndakire kuriwe ego cyo mana yanje ini media okay ico kibazo reka tugisimbe uko nubundi nyene aho kwitanya ku bantu ufu mugaragara gise nkaho mengo nyene nabwo ufise naco ndabivuga none gashaka bimaze gushika ukajyajya umuntu nkajyajya umuntu yego oya nibirashika ariko hari igihe usanga bikenewe none wanse kwitaranya kuri inde rero ntibirashika ariko hari igihe usanga bikenewe même sinarabikora wari umuntu basi wo barabwiye nti ushobora kuba warabwiye ati piga sana mara ukira neza sana ako mutosha ndikuna kudanganya oya iryo kosa najye nokora ni nko yenda kubwiza ukuri nkabwira ati bro ewana man uractinga fresh ariko hari ibintu ukwiye guhindura ibintu canke nkamubwira ewana kuru kunuku ariko nyene namubwira ukuri nawe kuza kumubwira umuntu ngo bro uractinga fresh ukamutapa na uri kuramujyajya mu mutima atari yo biri mu nyuma ngagaruka wanashima ngaja ku mugenzi wanjye nkamubwira ati bijyana ko ndamubwira nawe ko ndamu ari ivyo navyo moraje numva nanakamaro babifise wow so by the way Han azina Han kubera iki wese mwizina Han ku buryo bupfa nyene kuko ahantu hose ni Han kubera iki bo urumva iryo zina ntabwo ari je nagihaye premièrement iryo zina narihawe n'umu director Jackie Anthony respect bro ndamubaha sana ndamubaha novuga ko uyu munsi niwe mu director turiko turakorana kandi uvuga ko turiko turakorana neza no mwanditsi wacu no mu director wacu ndetse nk'umugwi Meja TV ni nawe ari hejuru kusonga so niwe muntu yamaye iryo zina ubundi kera nani nitwa El Solevo bivuye mu zina Elisa y'abavyeyi bampaye witwa Elisa abavyeyi bampaye ubwo rero abavyeyi bawe bagutegure kuzokorera Imana uca uza muri ibi bintu uzeye yego twagiye bo abavyeyi nyene reka tuvuge ko barinyise kubera ivyo yego ariko nyene
niba bazi icumura zo kwihitiramo. Rero nanje naramaze gukura nza kwisangamo impano ya cinematography puis umwuga nawe ucomereza iryo zina rero. Ubushaza kuvuga rero ko abavyeyi ari gihe bahubuka mu kwita abana amazina batabanje kwanza kuyane kumenya kwanza mbega umwana wanje we azobanza kubiki. Exactement. Niyo mpamvu bashitamwe rero kwikosora yani kubakosora ukosora abavyeyi bawe kandi ico abavyeyi bawe batazi nuko ico kintu kitakihari ariko ico utazi bisobane ko kitabaho. Nabwo navuze ko abavyeyi benda kivuge gute no abavyeyi iryo zina yirisa riracariho nabwo narikuyeho. Yego nukuvuga ngo nshitse mu rugo nshitse mu bavukanyi nshitseho izina bamagara ni Elisa. Yani izina nakuranye muri family ariko rero nshitse mu bantu dukora umwuga umwe ni Mr. By the way, wavuze ati ngo Joachim ngo yani uramwubaha cyane. Sasa rero bikoye ivi. Wa musheri wavuze ku afise. Joachim cyitwaza kwa kuboro nyine wari kwisonga ryanye. Uyaciye amwinjira. Uci umusanga Joachim araranye na wa mudemu kubera kumwubaha cyane uci ukumena amashwa ati bro ugo gakango wende tu. Peace sana. Urazi ndakubwire. Uzi impamvu ndamwubaha none? Okay. Nuko ico kinatobikora. Yani namba ndamwubaha nawe nuko atwubaha. Aratwubaha cyane gose. Agahita yanakubana amahitamwe yaje. Yaranyubaha amahitamwe yanje akubaha n'ivyacu byose. Yani twe turi nk'abana biwe. Sasa tugira ni daddy. Imagine daddy ku si share beka we. Ari gipeti tubana muri kanishabye papa je ndashaka kurongora. Acha mumbya ati turabo umukobwa ugiye kurongora. Acha murungikira ifoto shamubya ati peti yangu uwo nuwo murongora. Acha makubita kuno. Eje bakubera iki papa? Acha murungikira ifoto bari kumwe muri boîte mwijoro. Apana. Yani umwana nase bari basangiye umwana. Isi ya ivyo byarahindutse. Bro, hari sigeze haryoshe. Kishobora kuba. Sigeze haryoshe. Ariko nyine abantu nibameze kumwe. Ivyo rero bintu wewe ucubifatira yani ucubifatira ko gute. Kumva ati umwana nase we gusangira umudemo. Cha bro. Chambu chawe nyine sigeze ahantu hatemba kuko haryoshe. Je deta haryoshe. Hapana haryoshe. Iyo mvuga uravuga haryoshe je sinagemera. Oya. Kubwawe birabaye. Byo kuryohera. Bibaye kuri wewe wonyine nka vie wawe uragiye gupresent umukunzi wawe ku bavyeyi. Yego vyewe waciye amubona aciye amuguye neza. Yego ahisa kwagukubita ku ntoki. Yego tangura kumwinjira wasanga mu nyuma kuri ifoto bari kumwe ngo muri hotel bien ngo muri bar wavyakira gute byo kuryohera. Nishura nkuko umweje nsanzwe meze sivye. Oya nivyo ndyohera. Okay nanje nuko rero twese rero nuko niyo mpamvu nce ndakubwira ngo isi nabwigeze haryoshe ahubwo isigeze hatemba kuko ivyo kera nivyari bihari man. Ubu uye rero hari ibintu byinshi tuko turabona. Ushaza kuvuga kera ushaza gushingira ryari. Mvuze kera ni mu myaka ya kahise yagira natwe bwe tutarabaho. Ya nakasarungu yarongo y'abagore 1100. Ndabaza ko muri imyaka atamuruze uwaje ashaka kubigerageza ari Baltazar kuri 400. Oya man oya. Ujya mugabo reka tumureke. Ni legend. Yo buya muri Gine bagivuga ururimi nyabaki. Muri Gine bavuga ururimi ni français cyangwa icyongereza. Cameraman ni français icyongereza. Yo Mr. Baltazar, but you are my legend. I respect you very much bro. Papa, let me call you papa. Uramushigikiye? Inde? Baltazar. Je namushigikiye cyane. Sasa story. Kuko niyo mpamvu yatsinze n'inuze erega. Niyo mpamvu yatsinze. Mu rubanza. Kwera vuga ni hari video nimwe mwigeze mubona ngo nafashe ninyegeje. Ko nibajya abagore bose nibari bakomeye. Aho gicingezi ni nabahiriza izo bari bashaka. Abagabo babo batabahiriza rero ndabizire. Buye cyo nicyo cyatumye bamurekura. Yego. Urazi okay reka tuze nkariyo yari kuba ari wewe uri umucamanza sivyo. Yego ni uri kuramo ubu kandi mu bucamanza rero yari hariye n'umugore wiwe nawe nyene. Imagine urabona ndakubaze rero ubu wewe yari kuba uri umucamanza sivyo nawe we batazamugore wawe yakoreye ku mugore wawe kubwa urumva ko bari guca urubanza nyabaki.
na blague apa ushire blague ku ruhande wishire muri ico kibanza. Je nshingiye ataraza kwanza kugira ngo twumve yani akatigwe ibikini bige ngo bafate umwanzuro. Neza neza no kwanza ngategura ibimenyetso byose zotuma bimutsinda. Uziko ivyo nawe atabikoze. Of course nyene ari umuhanga. Of course nyene agomba kuba ari umuhanga. None kubera iki yoba yaraciye rujya rubanza n'umugore wewe yararimo ujya mu camanza kuko nyene wenda ivyo yabasobanuriye byari byanyavye. Byari byanyavye. Bya Balthazar reka tubireke. Gusa rero Balthazar kadaguye inyuma rero ya Balthazar sivye wewe byaguheje uburenganzira yani byaguheje ikigo kingana gute ku buryo bugomba gufatamwo umukunzi wawe. Oya bro ndakubwire bijya bya Balthazar je na kimwe novuga ko vyo wavyaratushije kuri jewe canke noba narabikuyemwo. Urabona niki tushingira no ku mukunzi wanje yego nukuri kw'Imana numva na aho ni tunahagera no nabwo basha gutekereza yuko umukunzi wawe na wowe ashaka kuba afise nk'ahantu ashaka kuba sohokera avuga ati rero ni yitwa urumva jewe urabona Mr Khan nivyo ni boga gusa yari ibintu nyine abatabasha gushobora rero ndashaka gise nyine ibikini nyine akiriza imbere y'umungu nyine banamutimizia wowe jira gushaka kubitekereza yuko bishobora kuba no ku mugore wa kuko bajya abapasteri bajya none bo ntabwo bari babizi yuko abagore babo babashinyoma kese video zimaze gusohoka. Okay, by the way umukuzi wo mukunda bingana gute kugira ngo umufashiranye ajyamanye n'umuntu ukatirikana n'ibyabagaye cyangwa iby'ibiki n'undi muntu gusa kanaka bakubwira Mr Khan wa mudada wawe mudemu wawe tubone muri hotel kanaka ugacu ugenda ushuru yani unafura mutayine kuri nuziye kandi last night bro yakubwiye ati you are the only one that I think nta gitsina gabo cyo zikira kigibaho ibindi byose nibiti cyangwa ucuraho yani umuntu muzima wenyine mu bahungu niwe wenyine ukore bimubwire aho ndumva sinokushira ego mwishi mubwirewe Cherie byo bintu ramusubikoze bo cyambere cyo ndamwizera sivyo sawa cyambere cyo ndamwizera shetani aramugiyemo bise biba okay rero birashitse shetani birabaye aramwinjiyemwo arabikoze ndamufashe ndamufatanye na Aston mu hotel bro ndamukunda man ndamukunda kandi trop rero ndumva kumenga muri ako kanya nuvumenga nakiru novuga no bazana ngapoesha kwanza nkihanga 24 ro hama nkaza gufata ingingo après bo kubisanzo je nikomeza n'ikintu cyose yo kibaye kikambabaza kiratusha cyane nga ariko nangingo fata ndamaza nkiha 24 wewe ko uvyumvireko rero après izo 24 nyinshi notanga yo bari yo nyene yego ariko ico nokora man numva kumenga ico kintu cha cyo bagikomeye cyane reka ndeke okay by the way bizo birabaye acaza kugusaba imbabazi I'm sorry Khan nyine byabaye sinikungire byagenze ni shetani yanteye ibiki uramubabariye umaze kumubabara ni wokomeza kumwizera nkuko oya urumva nyene bwize guca butaka ariko bavuga neza yuko ngo yani nimba ubabariye kuyani kubabarira no kwibagira kwibara no kwibagira ariko ndakubwire buje gikomere kirababarirwa ariko nigishobora kwibagirana sivyo woshobora kunkorera ikintu kibi man sivyo kikankomeretsa kabisa ariko kubwo mfise umutima wo kubabarira nkakubabarira kandi tukamana yaturabagenze ariko nabaze ko nzovyibagira yani kirababarirwa ariko nicibagirana rero n'uyo mukunzi wanje abikoze no mubabarira ariko sinovyibagira ko yabikoze okay yani yajyamanye na story nk'ibisanzwe sivyo yani waramubabariye akini ucufatwa gusa nyine no kubana nawe yina nafana kobije nafa kwambia sabe mukunzi ndashaka ivyo ukora byose nimba nkunda ndashaka Stone abari bazo kubera pare kubera ko Stone azira ko ndiko ndatwenga meza yo bari nkuru y'umubabaro sezo apana sezo ya kabiri ya gatandatu ari imbere urona Stone ndakubwire kwanza ico kinabaye burya no kubana nawe
hari ibintu vyinshi nobanza nkakora canke nobanza nkigako imbere yo gufata uwo mwanzuro kubana nawe. Vyinshi ewano navyumve shushu navyumve kweli bini yashitse ivyo bintu hari ibintu vyinshi nobanza nkakwigako kandi hari ibintu vyinshi nokora ico kweli ico oye vraiment ndakivugiye ngaho sawa ariko ndamwizeye nani ivyo yokora yego kenshi mu nkunda kuvuga ni umuntu ntabwo ari mathematique cyangwa science ko yushobora kubosa ibiki n'ibiki nyine ibintu nk'ibyo okay ukura mwigako aciye yitwara kwa kuntu nyene yani uteguye ama plan menshi yani abandi bahungu batunze cyane bamuterete akabisimba kugira ngo akugaragaze cyane yuko ari umuntu wanyawe kumbe yarabizi neza yuko byose ari ukura bikina ucimushira indani rero aciye kubera yani gahebuza umeshamuwa utanga divorce mu kwezi kumwe namaze kumushira mu nzu yego ano shaka rutebere cyane umeshamuwa mwanamke yaraguciye inyuma muri relationship hanyuma muce mubana rero yani waramwize uca wibaza yuko wamumenye aciye ashika mu nzu rero acagaragaza amabara yiwe yanyakubwiye ati biriya ibintu byose kwigira ariko nkene kuzobana nawe arabivyeruye yuko yari nkeneye kubana nawe ariko je wanyawe rero n'uyu uyu munsi abikubwiye yatashe saa 8 canke saa 9 yari kumwe na Stone muri gera muhungu ciye untera ubwoba yo gushira no urugo ni gwiza urugo ni gwiza ingo ni ziza aho rero wocukora iki wocutanga upanga ukuntu muzohana divorce cyane arinza kora ico kintu yep mani nokomereka kandi cyane wocukora iki rero ngaho rero ikintu nokora ngaho yani kino kintu yani kuko urabona uri citegererezo sivye niyo mpamvu kiyashijewe ibiganiro by'abastare imba nakeneye kuyiko tuganira ku bintu by'amafilme cyane kuko izo babazi ko mu mafilme mwabigaragaje ndashaka kugira ngo tugane muri bwa buzima busanzwe kugira ngo wa muntu agufata nk'icitegererezo avuga ati rero nimba hani yo kwitwara kuno kuntu bisigura ati rero nindaje kino kibazo ndimo reka nitware kuno kuntu ko hani yavuze ko yobyitwaramo kuna kandi amwemera sana mu byakina byose n'umuhanga nyene ibintu nk'ivyo aho wocukora iki rero wowe mumesheshi naye anafara kubadilikia eko basi twongere ko nakantu mushaza imaze kuvyara nawe abana babiri Raski nagomba mvuga ati byo bavyoroshe no gushobora gutandukana nayo kubera ko twoba atanu umwana turagiranira ariko turakongeje ko rero niko abana babiri abana babiri utafanya nini hapo urazi ibintu nk'ivyo bikozwe n'umuntu ukunda yego urumva ko mba ndamukunda kandi ndamukunda sana bro urumva so ico kintu kweri ndiko numva ni ikintu gikomeye cyane turongeye ko nakandi kantu kugira ngo mudemo tumumureke muzobane ni kuba kufise n'amafaranga kwanza mwende mwishine mwaka mmoja miaka miwili miaka mitatu akisha ucusaba divorce ibintu mu bigabure hagati oya kubisanze umuntu ameze nkuko directe mageni basi reka ndakwerure ndakubwiza ukuri sivyo abana harimo abana ngaha harimo abana reka ndakubwiza ukuri sivyo ico kintu sindakubeshe kweri je twabandanya tubana ako nukuri kandi ndakubwiye umuntu amaze kukwiyereka uko hari urumva akanakubwiza ukuri yani umuntu akubwije ukuri ubundi kuguha ibimenyetso bitandukanye n'umuntu kuguruka ku munwa rero je amaze kunyereka ibimenyetso akanabimbwira vis-a-vis urumva ayani ice contact akambwiza ukuri bro numva nakamara ko kubandanya mbana nawe nyene twogira gutya mwotandukana amabana nabo nyene abana nico ngomashikeko umwana abana yego oya mbona kana komana kubwira ati uburyo umwana bro umwana mumaze kuba mumufitaniye n'umuntu ameze nkuko umwana abagomba gira ikibazo gikomeye ni ubizi urabona muri kumwe nawe muri chambre murashwana kubana rero arita abana na urabita ku buryo ni uramusugiye ari n'uda kagenda ari umwana abana bibaza ni dukurikire papa cyangwa dukurikire muca make mwiza kubana mbe uri kuvuga abana bangana gute babiri bangana gute yani mu myaka yani like umwe ari mu myaka 3 uwundi ari mu myaka 4 mwavya ubushuri sibaje basiteka kandi dufite ibintu nuko nyene umwana akifise imyaka nkiyo bigoye ko ushobora kumwaka mama wiwe urumva
ariko bari kuba barenza nka plus de 7 kuduga ya myaka muri myaka ine dufate basi yaba bafise ijya myaka yemere leta nyene yemerewe ku mwana ashobora umupapa ashobora kumusigarana no mwaka nka basigarana kubera ko kubatwara umuntu afise ingeso nkizo urumva directement ko ashobora kwandukiza n'abana urumva rero umwana agifise iyo myaka nako nogira kugira ngo abana ndabareka ipere ariko nubwo nyine leta urumva amategeko atabinkundira ndumva ko noshobora kuvuga uko ushobora gukora ibishoboka byose n'abana nibaje kuri uwo mugore ushobora kuvuga yuko rero yuko wacha uyangana iyo myaka 7 mubana nawe mutameranye neza kugira ngo abana bazoze ku ruhande rwawe abantu bagukurikirana bazi ko hana ari umuhanga nta kintu kimwe jo kimwe niwegeze kuvuga kaboro kavuga ati nibo ngo je ikintu ca mbere yani morananga yani tsinda gutsindwa urabona ndakubwire Aston jewe cyo nogikora kubera impuhwe z'abana no ndabafitiye urumva ntabwo jewe ntabwo noca ndeka abana ngo bajane na mama wabo nuko bishoboka byose nkabanza nkagumana n'abana sivyo nyine nkanavyihanganira wanashima kuko banavuga ngo urugo nugo kwihanganira yego sivyo nkabanza nkavyihanganira ariko hari ibintu biri basi byagiye kugira iki kutabandanya yani hari imigenderanire canke hari ibintu bidakogwa ntariko ndakora cyane kuri mama w'abana ahubwo je gusa ico nokora nkita ku bana urumva kuko deja umuntu amaze kubwira ibintu nk'ivyo ari umukunzi wawe bita ko mwabanye biba bije kugaragaza neza ko atagukunda sivyo abaje kukwereka yani yakurikiye ikintu ntabwo yakurikiye umuntu sivyo muri ico gihe rero nawe utangura kwa aplika ivyo bintu yashize mu ngiro wewe rero ico ukora gerageza umane nabo mubane nawe ariko ugira iki witeho abana bawe kuko abana bawe sinibaza ko barekera umuntu nk'uyu urumva ariko ndakubwiza ukuri après yiyo myaka ntabwo noba nkiri kumwe nawe utandukana nawe yani ubona kwiga n'ikintu cyotuma ubaza ni mbega ni kibazo nyabaki shoba cyaba canke ni uyu muhungu Stone wewe niki kintu afise cyane niki kintu we ashoboye je nashoboye kubyo cyotuma antwara umugore twavyaranya abana urazi ndakubwira Stone buryo umuntu yo maranye igihe kirekire uramumenya sivyo kandi ni wabona umuntu yagerageje kukwereka ibimenyetso byose bishoboka ntacu we wabibonye ko canke ntacu wabihinduye ko urumva ko nkaho ni kakajya karo watanze ati kumufatira mu hotel urumva ko naramufatiyeyo ariko sinafashe ingingo ngo dutandukane naravyihanganiye nkomeza kubana nawe ariko nawe ni yahagaritse kubandanya nyereka ibimenyetso yabananje nyereka ibimenyetso nkomeza kuvyihanganira ku buryo namwizeye cyane ndanamushira mu nzu nawe urumva rero nyuma yo kumushira mu nzu kubera ko hari ikintu yari ashaka acaraza rero anyeye kuko ari erega Stone nyuma yo kukwereka ivyo bintu cyangwa kubwira ivyo bintu umaze kubinegrija ukabifata nk'ibintu bisanzwe wowe bwawe rero niwe bica biza kugirira iki ingorane urumva vomye ufata ingingo nk'umuntu w'umushinga nahe sivyo kuko waramwihanganiye igihe kirekire ufata ingingo nk'umuntu w'umushinga nahe wumve ko urutomati nacyo kintu bavuga ngo urutomati iyo ruri mu zindi tomati nyinshi turazica rero umuntu nk'uyo atakutagize bikanga ko ahinduka vomye ko mutandukana ubwo nyine divorce uremuhaye ubutunzi bwawe murabugabo ivyo yashaka birashitse sivye ubwo bimaze kuba rero ni abana ya myaka 7 yamaze gukwira imyaka 8 wabana ni ubafise sasa rero ubuzima buciye buba bubi urakenye cyane kujya mugore wawe arakomeje kubaho neza hama rero bikaca biba ngombwa rero ko uri bogari uri myiza ufise n'impano bicaye biba ngombwa rero yuko uronka uwundi mugore afise amafaranga akubwira ati je ndagukunda ngo twibanire akagutanga umufungo ariko acakubwira ati rero ni ariko kugira ngo tubane izo vyana vyawe bitware kwa mama wawe aracari muzima uhitamwe iki ngaho abana ari gihe bafata 2 days batariye neza wowe ukafata n'iminsi 3 utariye kugira ngo abana babashe kurya uroma ucironka umugore ni agweje amafaranga ngo yani ngo tubane
ariko abo bana bawe batware kwa mama wabo yankunze inde umugore niko na condition yani byabaye ngombwa rero kuko n'ubu nyene je nuko niza ku inkundo zibaho ku isi aya ko nta rukundo na rumwe rubaho niyo mpamvu utera umukobwa anakuzi araza bati ngo rinda kwa mbanze ngende niyumvire so ndakubwire je ntabwo nofata iyo ngingo navyo no kwemera manje wokomera kuba mu buzima bubi nkabana nyambana nabo bana mu buzima bwose no bandimwo ariko kuvuga ko nofata nk'abana banje ngo ndabatanze hariya ngo ngende kuba ubuzima bwiza jewe wapi bro ayo n'amaraso yanje man ayo n'amaraso yanje sinofata ngo ndabataye hariya ngo ngiye kubana n'uwo nzi gute ko uwo mugore aje ankunda nzi gute ko uko kuntu yaje ankunda ngo ni kubera ibintu biriya atoshobora kubona abandi bafise bameze nk'uko wanje akaca bazana agenda jakana akana hama akaca agenda ivyo ndabimenya gute rero ivyo bintu bivuze ngo uyo sinofata ngo ndamwizere ku buryo abana ndabibagira ngo nizere cyane ujya nibagira abana banje yego bishamani wow so azi ukungene sazo kurikirana Mr. Kana gufata nk'icitegererezo umva ukungene yogenda afata imyanzuro yiwe mu kugenda kubaza ikibazo cyanyuma kuri inkuru yacu tuko turaganira ko ni kivuga ati rero ntaribi ujya mu demara avuga ati sawa shushu nagutawe abo bana bawe bazane ugiye kubana nabo umaze kugenda kubana nabo umunsi wa mbere ugiye gukora ku kazi uciye ugaruka usanga abana bapfuye babapinye ku bitaro wumvise ati nti ngo babishwe na acide nta mukozi yarahari bari birigwanye n'ujya mu mama wonyene wocu ukora iki aho directeur murumva ko ari we yabishe niko bica bigaragara nene manze ndakubaze ava yuko nishura yego unyishure yego wibaza ko hagati y'uwo mugore n'abana banje ninde muntu noba nkunda cyane abana bawe of course n'abana banje cyane gose sivyo umva rero abana banje ngo nibo bapfuye nawe arasigaye sinzi kuri kurumva aho hantu ubwo directement rero ni inkuru yacu yatangwe tubona Mr. Khan ari mu mpimba ku Musaga ubwo rero ni inkuru yari yitwa film yaritwa ni inkuru y'umubabara gace birangira yishe umugore bagiye kubana n'umwana we n'abana biwe kubera ko yabiciye abana biwe nawe acaramwica aca yisanga mu mpimba iyo yari inkuru y'umubabara ariko apani iri kuri Major TV mugendere muce bukurikirana film yo kuri Major TV inkuru y'umubabaro sezi ya kabiri nyene ivuze ku ikirere ni film inkuru y'umubabaro novuga ko abantu benshi bari bayirindiriye ndetse banayirindiranye igishika bamwe bayitwishuza cyane batubwira ngo mwembwe muri abantu bakiriza hagati amafilme se kwa la mwayikirije hagati inkuru y'umubabaro nari muyikirije hagati why ariko nitwabatengushe twaricaye turimvira turabona ko bikwiye ko dushobora gukora saison 2 y'inkuru y'umubabaro ni vuba cyane nkuko mutanguye kubibona kava yarasohotse ya nanchi y'abarundi yarasohotse nyene ijya songe yaragiye hanze ndibaza murabibona ko filme inkuru y'umubabaro saison 2 igombije ku rubuga mu ndwiza muratangura kubona EP ya mbere y'inkuru y'umubabaro saison 2 ahubwo ndagusabe wowe utarakora subscribe kuri YouTube channel ya Major TV usimbireyo ukore subscribe ego cyane comment kugira ngo kuwa mbere muzobe muri tayari muze muyirabe mube n'abambere kuyibona ndetse rero ubwire na mugenzi wawe akore subscribe kuri Major TV ndabubaha kandi azi ubwo rero inkuru mu abantu azizure twita nimwumve ngo ifilme ngo yatanguye ari mu gasho amaca agenda ahura n'izo bintu birangira yishe umugore yabana nawo ngo ko yamwiciye abana iyo yari inkuru twako turashingira kugira ngo nyene mwumve nyene ukuntu rero inkuru y'umubabaro yo ifite indi histoire rero nini ya sana irenze inyama ko murumva ngaha so by the way rero Khan inkuru y'umubabaro mani mwaze iboze manachi iyo strategy byabajemwe gute cyangwa ntabwo byabagoye kwakira Joachim ariko arabibaza namwe kugira ngo mukore muri iyo systeme inama nacho of course man ubundi twaramubaje ibibazo byinshi why uhisemo kuyizana muri iyi strategy ifilm isa niyigize iki umengura bahinduriye abantu urumva kubera iki arambwira ati jewe iyi strategy niyo nshimikuzana ntabwo nifuza ko nobananyanzana ibintu abarundi bamenyereye reka tugire iki tubahindurire tubereke ko nibindi tushobora kubikora niyo mvo n'imvano yatumye dushiramo ibintu bya tunachi bese imwe sijya yonyene
ni nagize zingahe nabonye zimwe nanuzeye na gaposho karirimbira mutoni, na gaposho yari karirimbira mutoni. So jo kimwe ko rabasobanurira yuko ati ni impamvu twabizanye ni kuba ko nashaka yani ni kuko nashimye kubizanamo impamvu yabahereje mwumvise ifashe cyangwa ashizemo n'akaboko k'ibitugu kubera ko ari wari kwisonga. Si bitugu bundi hose siwe muntu ashobora gufata ingingo wenyene arakizana, niyo mpamvu turamwubaha turamukunda kandi arakizana icyiyumviro akatwicara kuko nyine ubona twicara ngaho akatwicarika akatubwira mfise icyiyumviro kimeze ukunuku, movie imeze ukunuku ari gikunda kimeze neza tukamushigikira tukagishira mu ngiro, ariko idakunda tukambwira ati iki kintu kimeze ukunuku wapi nico garagara neza mu bantu, arabemerera yuko mushamwa ama idea nyine kanakurikiza. Of course arabitwemerera kandi ni naco natutumukundira. Yumvise nyine tumuhaye imvo zumvikana akavuga ati okay reka tubireke ivyo basi ngende niyumvire ukundi kuntu no bikora iyindi strategy no bicisha niko ro kugenda akiyumvira abizanye bikaba ari ibintu vyiza. Wow, turabi confirma tukabikora. Ndagushimye ku mwanya wawe yango. Don't worry bro, urabizi ndakubaha cyane. Say bro, jango byo ko jari so much mean sana tena. Ndakubaha Aston, uri umuntu nubaha cyane kandi abikora neza. Novuga ko nije no gushimira kandi bivuye ku mutima. Respect wewe ndetse timu yawe yose. Sengaa media ngisanze. Reka simbire kuri Sengaa media. Bakunzi ba Sengaa media ndabinginze ndafukamye ndetse n'abakunzi ba Mr Khan, abakunzi ba Mr Khan, abakunzi ba Major TV, abakunzi bose muri rusangi musimbire kuri Sengaa TV, Sengaa media, mugire subscribe, comment, ikiganiro mukubite comment nyinshi mutubwire gute mwacumvise, gute ibintu bimeze, muduhanure byinshi mu wamukoze. Iyi ni Sengaa media. Yego ijambo rimwe rero yubaka ubuzima bw'umuntu umwe umufana wa Sengaa media. Ijambo rimwe yubaka yani nk'ijambo ryo tanga ubuzima. Yego bo nagomba mvuge kuri ku bantu bashobora kuba bokora ariko bakihebura ugasanga ariko arakora ikintu ariko kubw'inamba myakibonyemo izina ziriya aciye abiheba. No, igikuru si kubiheba. Ivyo ndabivuze kuko nzi ni benshi ibintu by'amabishikira muri ubu buzima turimo. Ntabwo dukwiye kurekura, ntabwo dukwiye guhagarika, ahubwo dukwiye gufokasinga tukabandanya. Ikintu namba wagitanguye gihera heze. Ubu buzima turimo ni nko gutwara imodoka, burya umuntu iyo umuntu akaratwara imodoka hande uko vyogenda kose umuntu aguma araba imbere, ilifo kugumuhagara uraba imbere, raba imbere yawe wowe niwite ku ruhande, intamba myuri kurahura nazo ku ruhande rekana nazo we gusite kuri cyo kucuri kuraraba icuri kurabona ico wifuza gushikako, ivyo bizoguha kugishikako vyoroshe. Nivyo muri ubuzima turahura n'intamba zigiye zitandukanye, ariko ntabwo dukwiye kuziha ikibanza muri ubuzima bwacu. Iyo uzihaye ikibanza uraferinga. Nuko thank you so much kujyamaniriza twese kuramukana ubuntu bw'Imana, kurabwa ubuntu bw'Imana. Rero iganiro cyacu cyagenze neza sana, inkuru mu bubaro kuri Major TV tugende twitwikiremo nk'ibisanzwe. Murakunzwe, ciao ciao.